Turasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikiye kuri imbonesha kure ya Hejuru TV aherereye. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho twabatunganirije ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu kw'igenekerezo rya 4 ukwezi ruheshi 2025. Turabahaye ikaze muri aya makuru agiye kwibanda ku matora yimirije. Harabura amasaha atari menshi cane kugira ngo bari mu gihugu c'u Burundi bitorere abashinga amateka hamwe n'abajenama ba komine. Muri aya makuru tugiye kugaruka ku nkuru yibehejeje gutangazwa na Pacifique Ninahazwe avuga ku busuma butegekanijwe muri aya matora ya 2025. Ntucikwe. Pacifique Ninahazwe rero akaba yatanze n'uturero twinshi tugiye gutandukanye muri aya makuru ugiye kumvirizamwo, dore ko yanagabishije abantu kuko ngo mu minsi y'amatora internet kenshi barayica mu Burundi canke ugasanga WhatsApp ntikora. Ngaba bishoboye rero bo kwitegura muri telefone zabo bagashiramwo application yitwa Telegram, ndetse rero abandi bakaba boshiramwo VPN zituma iyo buga application ngo bashobora gutuma bayikoresha nk'abatari mu Burundi. Muri aya makuru tugiye kubigaruka ko vyubuse ku buryo burambuye ngo n'amatora atagira inderetsi zigenga, hari iterabwoba ryakorewe abanyagihugu, hari ubusuma mu mwanya w'amatora kuko hari na vyinshi vyoba vyateguwe n'amabanga rero akomeye cane agiye kumeneka muri aya makuru ntuze gucikwa. Ivyo Pacifique Ninahazwe yoba yatangaje mugiye kubikurikira muri iyi video. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenza be kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Iyi ni imbonesha kure ya Hejuru TV mwese aho muri hose, yaba bari mu Burundi, bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku migabane ya kure, turabahaye ikaze ntimucikwe. Kuno busuma butegekanijwe muri aya matora ya 2025. Pacifique Ninahazwe avuga ko matora yose amaze gukorwa mu Burundi, amatora y'uno mwaka ni yari ku rugero rw'ubusuma rutari bwigere buboneka mbere mu Burundi. Buri kanya ku rubuga rwe rwa Facebook ngararonka ubutumwa bw'abazoba bari mu mabiro y'itora bavuga ibitegekanijwe vyo kwiba ayo matora. Ni benshi rero bavuga ko hari bicuza kuba baremeye kuja kwihagarikira, kwari nimbonera kure rero zandikira Pacifique Ninahazwe ivyo zatumwe usanga navyo bifise ico bipfana n'ivyo nyene bahawe n'abatwara amabiro de vote. Aya matora rero yibwe kuva ku nteguro yayo ngazibwa no kugera ku munota wa nyuma yayo. Pacifique Ninahazwe rero akaba yatanguye agira ati ni integuro ikumira. Mu ntango hakozwe ibishoboka vyose kugira ngo umugambwe bwira kabiri mu gihugu ntuze witaba amatora. Kuva muri 2022 harakozwe amatohoza akomeye mu gihugu ajanye no kumenya uko abarundi babona intwaro ya CNDD-FDD. Amasoko dufise mu iperereza yaratubwiye ko raporo batanze yerekana ko hamwe agaturwa se kwitaba amatora no kumwiba bitari gushoboka uyu mwaka. Niho rero hiyumvirwa inzira zose zo kumukura mu matora, kumwica no kumufunga batabitinye. Inguvu rero zashizwe mu kumwaka umugambwe no gushira amategeko atuma adashobora kwitoza nk'uwigenga canke ngo yifatanye n'uwundi mugambwe. Igero yinjiye mu runani Burundi bwa bose, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu bwarabonye ko ariho akantu gato biyenze ko basanga biracashoboka ko Rwasa yitoza, niho seni yahabwa itegeko ryo kumwankira. Muri senari yubahiriza ibwirizwa shingiro naho barateye ubwoba barongoye urunani ko badakuyemo Rwasa urani rwose ruca rutakaza uburenganzira bwo kwitoza, nuko Rwasa n'abiwe baba barakumiriwe. Ubu nibwo busuma bukomeye cane bwabaye kuko abatwara bahisemwo kwiha intsinzi babanje kwirukana uwufise amahirwe yo kubatsinda. Pacifique Ninahazwe yavuze ku busuma bwabaye mu kubaka inzego za seni, ngo gushira inzego zizocungera amatora gisa n'igikorwa c'umugambi umwe n'abitwa ko bavuye ahandi, benshi usanga ari abayoboke ba CNDD-FDD mu mpisho. Gusa ni yonyene ngirongowe n'uwari umunyamabanga mukuru wa leta Prosper Ntahorwamiye matora ya 2010 hamwe na 2015 azwi nk'uwagize uruhara ntangere mu busuma bw'amatora. Numwe mu bategetsi atagira ubwizigirwa na
bukeya yohabwa n'abatavuga rumwe na CNDD-FDD. Benshi mu bagize seni bameze gutyo kugeza aho bashiramwo na Sylvestre Nyandwi yari amaze imyaka 7 atoteza abatavuga rumwe na CNDD-FDD mu kubafungira ubusa akiri procureur general de la République. Hageze kubaka sepi na za sesi byabandanije gutyo, CNDD-FDD ngo yishiriyeho abantu bayo bacunga amatora. Bigeze ku mabiro y'itora yo nka hose usanga imbonerakure arizo zizohagarira amatora. Pacifique Ninahazwe rero avuga ko aya matora ya 2025 atagira inderetsi zigenga, kuko gutunganya amatora ni kimwe no kuronka inderetsi zigenga kandi zemewe ni ikindi gihambaye. Kuva muri 2015 nta societe civile yigenga vy'ukuri ishoboye gukurikirana amatora ikiriho mu Burundi. CNDD-FDD nyene irafise amashirahamwe yayo aiza agasasira ubusuma buba buriko burakorwa. Imigambwe yitoza irarekuriwe kurungika abakurikirana amatora canke mandataire. Muri 2020 hari inderetsi za CNL nyinshi zafunzwe ku munsi w'amatora. Umwaka wo inguvu z'inderetsi zoba ari nkeya cane. Umwaka kirazira ko indorotsi zizoba zifise amatelefone ngo zivuge ibiriko biraba aho ziri. Turetse ko amaradiyo mu Burundi atacigenga nka kera, ubu ntarekuriwe no gutanga ibiharuro biriko birava ku mabiro y'itora. Ikindi rero cagaragaye muri urwo rwenge rukoreshejwe ubusuma ngo niterabwoba ku banyagihugu. Mu mitumba y'abanyagihugu bayo bakekwa ko badashigikiye CNDD-FDD bamaze imisi baterwa ubwoba ko bahirahiye nibayitore bazomenya iyo bataha. Abakuru b'imitumba n'uducimbiri bategekwa kuzoherekeza abanyagihugu babo bakitwa rarika bidasanzwe batavuga rumwe n'ubutegetsi. Abanyagihugu rero bakaba bategekwa kuzokwerekana ico batoye. Nko mu ntara ya Buhumuza abahagarikira amatora batundikiye Pacifique Ninahazwe bamubwira ko utuzu two kwiriramo mu gutora tuzoba dupanze ku buryo imbonerakure zishobora kurabira mu madirisha ivyo umuntu atoye. Ikindi rero n'ubusuma ngo mu mwanya w'amatora hari imbonerakure zemeza ko zifise amakarata menshi zokoresha mu gutora inshuro nyinshi. Mu gisagara ca Bujumbura imbonerakure zivuga ko zifise amakarata y'abapfuye, y'abafunzwe, y'abatakiri mu Burundi. Hari n'abandi benshi rero batahawe amakarata yabo yitora. Kuri abo rero banyuma Iprona ivuga ko yashoboye no kuronka uko uwiyandikishije wese azoshobora gutora. Ikindi ca kabiri rero ku busuma butegekanijwe, abahagarikira amatora bavindikiye Pacifique Ninahazwe bamubwira ko ku biro vyose hazoba hari abajejwe umutekano be n'ipikipiki izoba ijejwe kujana gufunga inderetsi z'amatora zizoba ziriko ziragorana. Aha rero bakaba bavuga ko inderetsi ziyamiriza abatoye kenshi zoca yagirizwa gutoba amatora. Ikindi rero ngo imbonerakure z'i Bujumbura zandikiye Pacifique Ninahazwe zivuga ko zizokwigiza mu mabiro y'itora zikiyita inderetsi za Iprona, iz'urunani Burundi bwa bose canke izindi migambwe zonyene, zikavuga ko hariho imyanya zizoteza akajagari kugira zice zijanwa gufungwa n'inderetsi z'ukuri. Ubusuma rero mu mwanya wo guharura amajwi navyo rero ngo birategekanijwe. Rero ngo niho hategekanijwe umwanya wundi uhambaye wo kwiba amajwi. Bahagarikira n'amatora bakaba bavuga ko bahawe itegeko ryo guharura ari bonyene kandi biyugaranye, bavuga ko amajwi y'indi imigambwe bazosoma ayangana nayo bazoba babwiwe ko baha iyindi migambwe. Yandi yose azokwitwa aya CNDD-FDD. Uyu niwo mwanya rero umuntu wese azokakaza azoca afatwa agafungwa. Bamwe no mu bahagararira amatora bakaba bandikira ko bicuza kuba baremeye ico gikorwa, bavuga ko nabo buzuye ubwoba kubera hari urugero rw'amajwi babwiwe CNDD-FDD itegerezwa gushikana. Bakavuga ko rero batazi uko bizogendera hamwe ico gikorwa co bananira. Pacifique Ninahazwe rero akaba atanga impanuro avuga ko inderetsi z'imigambwe zikwiye kuzotonda kare habera amatora zigafatana mu nda zikirinda guta bureau de vote mu mwanya uwo ari wo wose. N'inderetsi z'imigambwe rero zirakwiye no kuzoraba neza ko umunyagihugu ashobora gutora mu mwiherero koko, zigasaba ko abantu baja mu madirisha gukurikirana ingene abantu batora. Inderetsi z'imigambwe zirakwiye kwiga hakiri kare ingene zizotanga amakuru y'ibiriko biraba zikabivuga
hakiri kare. Inderetsi z'imigambwe rero ngo zirakwiye no kuzokurikirana rwose igikorwa cyo guharura amajwi zikiyamiriza ingendo ivuga ko abagize bureau de vote ari bo bazoharura biyugaranye. Inderetsi z'imigambwe rero ngo zokwitondera agasumburutso k'imbonerakure zizoba zigamije kubafungisha. Pacifique Nahazwe rero akaba yavuze ku kibazo ca internet kuko mu minsi y'amatora internet kenshi barayica mu Burundi canke ugasanga WhatsApp ntikora, ngo abishoboye rero bo kwitegura muri telefone zabo bagashiramo application yitwa Telegram. Abandi rero ngo boshiramo VPN zituma iyo bugaye application bashobora no kuguma bayikoresha nk'abatari mu Burundi. Mu gusoza rero Pacifique Nahazwe akaba yagize ati ntawoja ngaho ngo yihende ngo amatora y'ejo azotuma haba impinduka mu Burundi, amatora y'ubusuma buhebuje. Buhojojo bw'abakandida ngo batigeze baniyamamaza baruzuye, akazi kabo nako gusohora amatangazo yo gukeza seni leta na CNDD-FDD kuva itariki 7 Ruheshi 2025. Babiri gutyo rero abarundi bogerageza ibishoboka bagatora uko bavyumva, bagaracunga amatora yabo ngo kuko bariko baritorera indongozi mu gihugu cabo. Pacifique Nahazwe rero saho yahereje gusaba irabana n'amatora ahubwo yahisaje mu gateka kazina muntu yandika inkuru igira iti nindazotunganiriza Pierre Nkurunziza. Haraciye indwi zibiri ngashize habona ikibazo c'umunyeruro Petero Nkurunziza amaze imyaka 9 yararekuwe na sentare ariko akaba avundiye mu mpimba. Kabigwe rero bakaba bamenyesha ko Petero Nkurunziza agwaye, ngo baragiye kumuraba vuba ntivyakunda ko bamubona kubera amagara amukitse. Kuva rero banditse parike ya Mukaza yararungitse abaja gukurikirana ico kibazo. Muri parike bavuga ko atadose ya Petero Nkurunziza bafise. Iri nibara mu gihugu aho umuntu afunga imyaka 95 amukurikirana, parike ikavuga ko itagira dosiye. None ngo itagira dosiye ni kuki itamurekura? Tubuze ko rengi dosiye yagenze ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4 2016. Petero Nkurunziza yarahagaritswe n'iperereza ku Musaga. Ku itariki ya 12 ukwezi kwa 4 muri uwo mwaka nyene, Petero Nkurunziza yarajanwe muri parike ya Meri ya Bujumbura, niko yari yitwa ico gihe, acarara yinjijwe ibohero rikuru rya Mpimba. Dosiye ya Pierre Nkurunziza muri parike ya Meri Bujumbura, ubu ni parike ya Mukaza, yafise nomero RMP 15492 akarongo BF. Kwigenekezo rya 20 ukwezi kwa 5 2016, Petero Nkurunziza amaze kuburana muri chambre de conseil muri TGI Meri yarahawe umwidegemvyo w'agateganyo liberté provisoire. Kwigenekezo rya 30 ukwezi kwa 5 2016 nyene, Petero Nkurunziza yarahawe ordonnance ya procureur wa Meri ya Bujumbura yamurekura vy'agateganyo nk'uko abacamanza bari babitegetse. Parike rero ntiyigeze yunguruza iyo ngingo. Kuvuga rero Petero Nkurunziza ntiyigeze ahamagarwa kuburana muri sentare. Urira akaba abayeho gutyo mu mpimba atagira ikimufunze. Ikibi Petero Nkurunziza yakorewe na Colonel Serge Nibigira batazira gikona navyo Pacifique Nahazwe akaba yabigarutseko. Muri iyo myaka rero ngo hari abandi benshi barekurwa na sentare ariko bakagumizwa mu munyororo, ariko bafatanywe na Petero Nkurunziza bose bararekuwe barataha. Ikigongo catanzwe n'umukuru w'igihugu, ariko hageze aho Petero Nkurunziza nawe yotashe, wari umuyobozi mw'ibohero rya Mpimba Colonel Serge Nibigira batazira gikona yafashe dosiye yiwe arayibika. Kuva ubwo rero ntawuzi aho dosiye ya Petero Nkurunziza iri. Mu gikona nawe yarahavuye yakurwa mu mabanga aca yinjizwa ibohero, ku buryo bageze no mu ibohero rya Muramvya. Turasubira ngo gutera kamo bano bategetsi ngo nibatunganirize Petero Nkurunziza, niko Pacifique Nahazwe ashikiriza. Wari umushikiranganje Domine Banyankimbona jejwe ubutungane akaba ari nawe agaba mu bohero yose y'u Burundi. Umushikiranganje kuri n'umuvyeyi raba bagize amabanga utunganirije izi nzira karengane. Petero Nkurunziza vyura umutima wa kivyeyi, wibuke ko mu gihe uzoba utagikomeye kumbura umwana wawe ari wazoba ari ahari Petero Nkurunziza no muzi. Ikindi nuko ngo Procureur General de la République Ronald Manirakiza niwe ngafise urufunguzo rwa sora Petero Nkurunziza, kumbure niwe wategetse parike ya Mukaza ngo ije kuraba ivyari byo. None ngo boba baragwaye raporo ko ata dosiye yiwe bafise.
ni gute ngo mufunge umuntu imyaka 9 ata dosiye n'imwe mufise? Ni gute kuva babonye ko ata dosiye bafise hongera ko izindi ndwi zibiri atari kugwe? CPGR imbere y'Imana umushobora byose warahiriye abarundi muri 2024 mu gikorane ca Kanguka ko ata muntu uzorenganya. Dufate ko imbere utaruzi kano karenganyo, none ubu naho ko ubizi ni kuko Petero Nkurunziza akiri mu mpimba. Niko Pacifique Ntazwe rero abaza Procureur General de la République Ronald Manirakiza. Ikindi ca gatatu, Musenyeri Martin Nyabuhu urongoye umurwi w'igihugu ujejwe agatekakazina muntu CNIDH guhamagariwe kurwanira agatekakazina mu Burundi wese, niwe kandi wigisha rya jambo ry'urubanza rwa nyuma ngo nari imbohe urandaba, ngo turetse ko ari ibwirizwa ry'Imana ubu nico uhemberwa mu makuru y'abarundi. Kuva umenye ko Petero Nkurunziza ariko ararenganywa gutya kose, woba uraja kumuraba? Ese woba barungikira ubutumwa ngo intumwa yo kuja kumuraba ngo mugire ico mukora mutunganirize Petero Nkurunziza yarenganijwe cane. Mu bindi rero bigiye bitandukanye, reka duhereze kuri iyi nkuru yanditswe n'ikinyamakuru SOS Media Burundi kivuga ko mu Kirundo hari uwakorewe amabi y'agahomerabunwa aricwa, acibwa ibihimba aca utabwa mu kiyaga. Urupfu rwababaje benshi muri ako karere. Kirundo rero ku igerekezo rya 2 Ruheshi 2025 umugabo yagirijwe atavyemeza ko yafashe ku ngufu umwigeme yarakubitiwe imbere y'indongozi, aracibwa ibihimba, yaratowe rero ku nkengera y'ikiyaga Cohoha. Amabi yakorewe Leonidas Nshamihigo bwerekana ubugira kandi ubutungane bwo ku ruhande bwiganje mu mitumba imwe n'imwe yo mu buraruko bw'u Burundi. Byose rero bikaba byaratanguye umuzi wa 2 uheze ku isoko ya Rukuramigabo muri zone Cewe komine Kirundo. Leonidas rero imyaka hafi 50 yafashwe no mu rw'imbonerakure urwaruka rwa CNDD-FDD rumwagiriza ko yafashe ku nguvu umukenyezi agendana ubumuga bwo mu mutwe. Ibyemezo nta vyari bihari, umwagiriza rero bakavuga ko bihushanye. Aho rero kumushikiriza abajirwa ubutungane imbonerakure zaciye zimujana ku nkengera z'ikiyaga Cohoha, aho baciye batangura kumukubita cane. Cabaye rero kibabaje cane nuko umukuru w'umutumba wa Rukuramigabo n'icegera ciwe baraho nyene kubwo babibonye, ariko nta na kimwe bakoze ngo bamutabare. Kiziga rero kikaba cakataguwe nk'amahano adasanzwe cane karababaye mu Burundi. Kuwa gatandatu igenekezo rya 31 Rusama abarovyi niho babonye ikiziga c'umuntu giciye ibihimba kireremba mu mazi. Umugabo rero yaciye amenyekana ubwo nyene ni Leonidas Nshamihigo. Byari biteye ubwoba, ururimi rwiwe rwaraciwe, amaso y'iburanukurwa, n'ibihimba vyiwe vyirondoka biracagagurwa, ubukozi bw'ikibi butagira izina. Rero mu bajejwe intwaro atashatse kwivuga izina yamenyesheje ko ari ikintu cari categuwe atari ikibi gisanzwe cakozwe, ngo bashaka kumuzivya burundu, ni kwari ukwihanira, kwari ukumwica nk'umumenja. Nihagarikwa rero n'umubabaro ku bwoba rero bwahavuye kwitorwa rw'ico kiziga. Igipolisi carahagaritse abantu 5 harimwo n'umukuru w'umutumba n'icegera c'umukenyezi. Rero bafungiye mu gasho ka parake ya Rumonge mu kurindira ibizova mu matohoza. N'umuryango rero wishwe wo urababaye cane. Umuvukanyi wacu rero baramwishe bunyamaswa, kandi abari kumukingira ntaco bakoze ngo bamutabare. Nta mbabazi dukeneye, dushaka ubutungane, niko bivugwa n'umwe mu bo mu muryango wiwe, ijwi ryuzuyemo agahinda. Kudahana rero kurateye amakenga kuko iryo bara ryerekanye ingorane ikomeye mu ntwaro. Imirwi yegukira imigambwe iriko iraduza inguvu cane igasubirira ubutungane. Amwe mu mashirahamwe rero yibutsa ko ritari irya mbere ibintu nk'ivyo biba mu ntara ya Kirundo. Ikintu gikomeye cane ngo nuko bene ibi byaba bikingirwa canke bigashirwa ku ruhande n'abategetsi. Kudahana rero ababikora ngo byamaze kuba ibisanzwe, kabivugwa umwe muharanira agateka kazina muntu akorera mu buraruko bw'igihugu. C'abanyagihugu rero basaba nuko ngo amatohoza adahengamye, ibihano bikomeye kubagirizwa ivyaha, hamwe no gusubira kwihweza neza uko ubushobozi bwo gucungera umutekano bwagiye mu minwe y'imigwi ifise inyungu za politike. Nyuma y'ivyo byose ikibazo nyamukuru kiba gisigaye ari kimwe, leta ngira cariho ngo ikingira amategeko y'igihugu.
ico kibazo rero nawe wokwibaza. Naha duhereje amakuru yacu twari twabateguriye, mbasabe kugira ngo ntimucikwe n'ayandi tuza kubagezaho mu masaha ari imbere kuri Imboneshakure ya Hejuru TV, uriko urakurikira amakuru rero ku ngingo zigiye zitandukanye, imwe y'amatora, agateka kazina muntu n'umutekano. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Imana ibahezagire.